iyo nama yakoreshejwe n'ubushikiranganje ko ari bubiri mu byo bujejwe harimo intwaro hagati mu gihugu n'ibidukikije twarafashe ingingo y'uko guhera ku munsi wa gatatu babura amatara ko arabikorera ko mu gihugu cyose bazotangira kubaga kugira abarundi bongere baronka akaboga. Umushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije Dr. Deogide Rurema ku munsi wa kane kwigenekerezo rya 48 mu kakaro umwaka w'ibihumbi 2022 yararemesheje ikiganiro kugira ngo abene gihugu bose bamenye igurwa c'icandarwa y'ibitungwa kugira ngo bikingirwe inyonko mu kiyaca Rift catanguriye mu ntara ya Ngozi na Karusi ko kigiye kubandanya na rijya igice ca mbere c'incanco kigiye gushika eka no kubaga ibitungwa n'urudandazwa rw'inyama navyo nyene ko bigiye gutangura ariko rero ko ivyo bikorwa kugira ngo bije mu ngiro hagiye kujaho umugwi mu ntara no mu makomine kugira ngo ingingo zafashwe n'urwego rw'igihugu bari kumwe n'abandi bongewe ko babahinga kugira ngo bagire umugwi wiyaguye zubahirizwe. Iyo migwi niyo izofasha mwishirwa mu ngiro zingingo zose zijanye n'icandaga ry'ibitungwa hamwe n'ingene ibitungwa byosubira kubagwa. Kubijanye no gucandaga ibitungwa kugira bikingirwe inyonko yo mu kiyaya ca Rift, isekeza ryatunganijwe mu ntara ya Ngozi na Karusi aho hacandazwe inka zigera ku 1,197 gushika uno munsi. Gucandaga rero bizobandanya kuko ku miti y'incanco 800 hazoboneka muri iyi ndwi imiti y'incanco 100 nayo imiti 195 izoboneka mu ndwiza. Iyo miti y'incanco twiteze izotuma igikorwa twatanguje kibandanya mu ntara ya Ngozi, Karusi, Kirundo, Muyinga, Kayanza, Cibitoki na Makamba. Hazobanza gucancwa ibitungwa byo makomine yibonekejemo iyo ngwara. Ayandi makomine agize igihugu cacu akazokurikira mu nyuma. Kuri uyu w'Imana rero igenekerezo rya 31 mu kakaro uyu mwaka w'2022 niho hashika incanco zo gucandaga ivyo bitungwa kugira ngo bibandanye bikingirwa inyonko yo mu kiyaca Rift inyuma yaho atangurijwe ico gikorwa mu ntara ya Ngozi na Karusi. Izo ncanco zavuye mu gihugu ca Afrika y'Epfo zakiriwe ku kibuga c'indege ca Bujumbura Melchior Ndadaye n'umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu iterambere rusangi n'umutekano Gervas Ndirakobuca akaba kandi arongoye umugwi w'igihugu wo kugwanya iyo ndwara ari kumwe n'umushikiranganje w'uburimyi ubworozi n'ibidukikije Dr. Deogide Rurema. Idonido yingene izo ncanco zingana n'intara zokoreshwamwo umushikiranganje arongoye uwo mugwi w'igihugu arabitanga ko umuco. Inama nshikiranganje yakoranye kwigenekerezo rya 20 ukwezi yarize ikibazo kijanye n'akaranga indwara y'inyonko yateye mu bitungwa. Iyo nama nshikiranganje icishiraho umugwi izo n'abashikiranganje batatu, umushikiranganje w'intwaro hagati mu gihugu, umushikiranganje wajejwe harimo ibidukikije abone umushikiranganje w'amagara y'abantu. Baca badushira ko abahinga batatu uvuye muri presidence de la République, uvuye muri vice presidence de la République n'uvuye mu bushikiranganje bwa mbere. Umugwi twaciye tuja ku kivi turaraba ibikenewe, turabona yuko hariho ibyihuta cyane ari uko twokingira ibitungwa. Niho twaciye turonka ro ya mbere twabaye turakoresha mu iheze iyi twakiri n'umunsi nayo ni ro igira kabiri. Iyo ro igira kabiri igizwe n'incanco 135. Iyo ro y'incanco 135 igiye gukoreshwa duhereye ku ntara 10
ico uwo mugero umaze kubonekamo, aho novuga intara za Ngozi, intara za Kayanza, intara za Muyinga, intara za Makamba, aho mbavuze la commune Nyanzarake, n'intara za Cibitoke. Intara zose zimaze kuboneka mu mugera rero mubona amafagisi ari nyuma yacu yose yaramaze gupangirwa. Ubu nyene naho tuvira ngaha abahinga bari ngaha, imodoka zimwe zamaze kunywa ibitoro, dufashe n'ingingo yo kuca tubana ibitoro bindi bagenda bitwaje kugira ntibazogire ikibazo c'ibitoro, kugira uno musi nyene bace baduga ejo igikorwa cyo gucanca ice gitangura kibandanya uko cari caratanguye. Navuze ko igikorwa catanguye, ariko imbere ko ngira ikintu shikirije nagira maze nkengurukire leta. Mbaze nkengurukire leta yabonye yuko iki kibazo cyo kugwanya iyi nyonko yateye ibitungwa kitoguma mu bahinga gusa, nahubwo yuko cyojamwe bashikiranganje kugira bagifate mu bintu, kuko ndanezerewe nimaze gukorwa n'uwo mugwi w'abahinga wasizweho na leta, kuko murabona yuko inyuma y'indwi zibiri gusa habonetse ro zibiri z'icancu zigiye gutangira kongera gucanca ibitungwa. Kubijanye no gusubira kubaga no kudandaza inyama, umushikiranganji avuga ko bizosubira kuri uyu wa gatatu igenekerezo rya gatatu Myandagaro umwaka w'ibihumbi 2022. Inama twakoze muri indwi nyene turi kumwe n'ababuramatari b'intara, abajejwe uburimyi n'ubworozi mu ntara zose zigize igihugu cacu. Iyo nama yakoreshejwe n'ubushikiranganji ko ari bubiri mu byo bujejwe harimo intwaro hagati mu gihugu n'ibidukikije. Twarafashe ingingo yuko guhera ku munsi wa gatatu baburamatari ko arabikorera ko mu gihugu cose bazotangira kubaga kugira abarundi bongere baronka akaboga, kubera yuko turabona neza ku mwanya uheza ari munini abarundi bataronka akanyama. Kandi si ico gusa, n'amakomine nk'umushikiranganji w'intwaro hagati mu gihugu n'amakomine yonyene yahagiriye agahomba atari gato, kubera yuko iyo igitungwa cabazwe kirariha amatagisi, hanyuma komine nayo igashobora guhemba abakozi ikoresha. Aho rero no menyesha abarundi bose n'abatuye mu Burundi ko guhera ku munsi wa gatatu akaboga kazotangira kuboneka, ariko nkabahamagarira yuko naho kazoboneka baze barajya akaboga babonye neza ko kapimwe. Hanyuma ndanabasaba yuko hariho ivy'abahinga mu byo bajejwe harimwo ubworozi badushikirije navyo baze barabigendera ko na cane ako kaboga bakotse neza aragatetse nako bagateke neza. Umushikiranganji aratanga n'impanuro ku borozi yongera abaremesha ko no mu ntara zitarashikirwa ko nazo nyene leta itazibagiye. Bari babinyotewe cane kuko ibitungwa byaragwaye babirorera ngaho badashobora kuronka uko babivura. Uno musi rero ni igikorwa twatanguye kandi tubona ko babinezerewe cane, mugabo ruhamagarira n'abandi ababazo bari ku mitumbira mukiwe n'abazobe hafi kugira bashobore kugira ico bafashije abahinga bazo bari ko baracanca ivyo bitungwa. Sinkekeranya rero yuko ari umunezero ntangere ku barundi bose bagiye kubona ku bitungwa byabo bigiye kuronka urucanco. Twahereye ku mitumba iyo ngwara imaze kuboneka, mugabo dutera tugana iyindi mitumba. Twifuza yuko nkuko leta yafashe iki kibazo mu minwe, twifuza yuko leta izobana yicanca ibitungwa byose gushika ibirangije, ariko kandi tugahamagarira n'abasanzwe bafasha leta. Abasanzwe bafasha leta mu nama twakoze hariho ivyo bari batubwiye bari maze kwiyemeza, n'ubu twongera kubahamagarira yuko uwo bafise icyo ashobora gufasha leta ko yo kwegera umugwi wasizweho na leta kugira icyo ashobora gufasha bakivugane n'umugwi, hama bamwereke uko yofasha kugira nabo baze bafate mu mugongo leta kugira ivyo bitungwa bikingira.